canke ndabihore kubera ko n'igikorwa kizankoreye rero nagomba kumushimira kandi ikindi naco haba mu bitutsi haba mu bineza haba mu kumpezagira ndifuza umuhezagiro wawe kubera ko nturigera uwumva hari ibintu ushoboye kubona turiko turimwo ukibaza uti bajya abantu bankana urunguka banahuye bogwana mais non twe tuzi ibyo turimo tuzi media ikeneye ibiki je mvuze nti Landry ndamuzi koko Landry strategy nyinshi akoresha nizo muri wa Light urumva akarorero no munsi yantumiye ugerageje kuraba ukuntu naje nambaye ugacuraba ukuntu muri Top TV yambaye ucubona gusa bajya abantu mind zabo ni zimwe ibirato n'ibishing kandi Landry n'umuntu tuyaga kenshi kabaho ibyo muzobona dupfa turafite ivy'iwacu dupfa kandi ntibizohagarara kandi tuzokoma twabipfuwe niyo munsi nyene ngaha mbabarire cyane byabaye ngombwa yuko mfukama shika hasi mu kubereka ivyubahiro no banubaho no muntu uko vyo babiri kose cyangwa uko igihe cyose vyofata n'umuntu yambaye hagufi mukigangariye kurapa ko mazine kamera n'umuntu yambaye hagufi n'umuntu yantoye ataco ndashikako n'umuntu yantoye ataho ndashika ico twoba dupfa cyose ya niko no vyita nkirima ibo gatuvyituko tubashiraho mushaka ego ariko kandi akesi igituma ntanze iyo foto akesi byo oyigumana ya igituma ntanze no foto ya Waka Light TV ni kinyamakuru candeze ni kinyamakuru cankujije ni kinyamakuru canatumye ngera ngaha ngeze kubera ko iyo kitabanyere iyo kitanshira ku rubuga ngo kibanyereke mwebwe ntimwomenye peu importe ivyo twoba dupfa canke ivyo twoba bishika ngo nitwumvikane ko ariko ndumuntu yibuka kandi ntashobora kugaya ivyo ikinyamakuru Waka Light TV yankoreye ndetse yongera ikorera Ifbali kubera ko ico gihe twari babiri Akes n'umuvyeyi wacu n'umuvyeyi wanje ndamwubaha kandi cyane kubera ko yaramfashije mwarabonye interview yaravuze yuko ataco mfise amafaranga ataki nivyo kubera ko aranzi neza aranzi ko n'impuzu nambara ari we yazimpa n'impuzu nambara ugira ndabe ko nobego nk'abandi nkaje imbere ya kamera ngene mberewe nk'abandi ko ari we yazimpa sinshobora kuvyirengagiza cyangwa ndabihore kubera ko n'igikorwa kizankoreye rero nagomba kumushimira kandi ikindi naco haba mu bitutsi haba mu bineza haba mu kumpezagira ndifuza umuhezagiro wawe kubera ko nturigera uwumva imbere y'amenshi amakuru gushikura umwanya nimba aho ngeze utarigera ubona yuko ntarashika canke ntarakora nk'akantu kakwereka yuko nakuze mbubona ntarabigerako ntumpezagire ari ukabona yuko nimba Landry Promoter hari ahantu amaze kugera canke aho umaze kugera canke aho ubona neza yuko nifuza kuzogera uravye aho ngeze uno munsi ndifuza impezagiro yawe kubera ko naho nigeze ndoro murakoze kandi ifuza ko abivugira imbere y'amenshi amakuru nimba ntabikwiye abivuge mwese mu vyumva ariko nimba ndabikwiye abivuge murakoze mu vyubahiro vyanyu nyakubaho jeno tangura mvuga nti tugire amahoro ikindi naco ndanashimira media zose zishoboye kuba ziri ngaha muri uno mwanya kubera ko ibi ni ibintu vyerekana support microphone ya Waka Light TV kubera ko mwashize hasi sorry
Microphone ya Isaac murayitwara. Bon, en fait nari mvuze nti kuba ama media yose ari ngaha ni ibintu vyerekana support. Kandi kera aba jeune kugira ngo turonke ibikorwa nuko twarinda kurondera abatama abantu bakuze gutona mu mabika komakomeye. Hari gihe wasanga aba jeune dufise ibintu byinshi, dufise amakwafe, aba jeune dufise imvugo mengo zimwe ntizisobanutse. Aba Madrid turababona ngaha nkaba yitwa gute mego Scott na Silva, ariko muri kino gihe biraboneka yuko jeunesse ari kintu turiko turahindura twenyene tukiga kurondera akazi. Ugasanga kugira nawe uronka akazi uciye ku mujene mugenzi wawe. Rero bisigura yuko ujya mujene mugenzi wawe ijya mvugo iwawe canke inziga dread canke bijya wewe ntaco biba bimutwaye. Sinka kujya kwa babavye novuga yuko ukinjira catangwa kwiyumvira ati ese umuntu nubwo inje muri ibiho yanje ntaza kugenda ntwaye akantu kanje, gacatangwa kuraba ibintu. Bisigura yuko ubu abajene benshi bariko bararonka akazi baciye ku bandi bajene. Niyo mpamvu mbona ngaha anye abantu buziye ngaha anye ari abajene gusa. Ni nayo mpamvu rero Landry yegereye umujene mugenzi wiwe ari we AKES DON. Hama AKES araheza aravuga ati wewe muri wewe harimo ikintu mugabo utaramenya icarico. Landry histoire ni ndende cyane sino igarukako mugabo byinshi mwagiye muravyumva. Hari abantu babona turiko turavuga ibintu ku mamedia bakibaza bati bajya abantu n'abantwara umudi n'urumugiro uko rabavugisha bajya muhora mubona ama commentaire aho muba muhaze ibintu byinshi muhora mubibona mugabo biriya bintu tuba turiko turavuga biri sérieux. Uno munsi Landry ashize abakozi babiri muri TV yiwe. Ico ni cerekana yuko yakuze bisigura yuko ashigikiwe azokora n'ibindi byinshi birenze ibi. Hama yavuze ati ngo yirengagije ivyo dushoboye kuba dupfa. Cene baza ko Landry ikintu nomvugira ngaho ku ma media yose kiretse yuko ari n'ikindi kiganiro tuzagukorana kizoca kuri Waka Live TV. Hari ivyo mvuga n'ivyo mbika byo kuri Waka Live TV kameme politique ya business hari biza kuca kuri Waka Live TV exclusive. Ikindi naco murabizi ko Waka Live TV ari mu vyo ma TV online nkuko yabivuje wenyene. Hama rero cyo mvuga nti Landry yavuze ati yirengagije ivyo dupfa n'iki. Landry ntaco twopfa, ariko hari abantu benshi ngaha bataramenya media ikintu ikeneye icarico. Hariho benshi ngaha benshi siniko mvuga bariko baradukurikirana gusa no ngaha muri iyi ntuze. Hariho benshi bataramenya media ikeneye iki. Hari ibintu ushoboye kubona turiko turimwo ukibaza uti bajya abantu bankanura urunka banahuye bogwana. Mais no, twe tuzi ivyo turimo, tuzi media ikeneye ibiki. Je mvuze ni Landry ndamuzi koko. Landry strategy nyinshi akoresha nizo muri Waka Live TV. Akarorero no munsi yantumiye ugerageje kuraba ukuntu naje nambaye ugacuraba ukuntu muri Top TV yambaye ucubona gusa bajya abantu mind zabo ni zimwe. Ibirato nibishe zinge turacaye ko turabana cubona uti bajya abantu mind zabo ni zimwe. Rero Landry naco twopfa ikini naco novuga ngaha nuko Landry kugera uno mwanya aracara umukozi wa Waka Live TV kubera ko ndiko ndabisigura kubera ko Landry na If Bali kontra basinye muri Waka Live TV ntayo barasinyura. Landry ndakubesheye. Okay, ico bakoze baradepoje lettre si Landry gusa. Olege arafite kontra muri Waka nk'umuririmbyi Waka. Muriko muravyumva. Mugabo hari ibintu bimwe twirengagiza. Twebwe tuvuga duti dukeneye iterambere. Sinocanza kuri Landry. Urabona Landry bya bintu usanga muruguma mwirukanga nako hari ibi udukeneye kwanza kumanza kubitunganya niki. Oya reka tera imbere kuko ni atera imbere
ejo natateza imbere umwana wanje azoteza imbere umwana wa gasore azoteza imbere umwana wundi canke mutonyi wa gasore canke mutonyi wundi. Rero nibaza yuko ivyo muri uno mwanya nivyo novugira ngaha nkaca mvuga nti ndashimye cyane iyi reconnaissance yagize si bose bashoboye kugira ibi bintu. Iki ni ikintu kinini cyane, ni ikintu novuga yuko kigiye kumanikwa ahantu ntashoboye nagiye kugushoka ndahavuga direct, mugabo ni ahantu umuntu ari we wese azokwinjira akabona ati Hitop TV hari ikintu yakoreye Bakalaye TV. Rero je no gishima nkuko hama nkavuga ni yavuze ati akeneye imihezagiro, mugabo icyo navuga ni cyo ni kimwe Landry. Imihezagiro nibaza yuko imihezagiro ya mbere iva ku Mana. Je nabo basha na bumwe mfise bwo kuzibira imihezagiro fuye ku Mana ivuye ku bavyeyi bawe. Hamwe imihezagiro ya kabiri n'ukuntu witwara mu bantu. Ariko kandi haje yose noreka kuguhezagira mvuga nti Landry tira imbere ushike na kure harenze no ngaha anye kuko murasho kuba muri ko mbone ibi bintu mukibaza ngo ni bisanzwe, mugaba amahera ari ngaha n'amafaranga menshi cyane, n'amafaranga menshi cyane. Murumva rero jewe nifuza yuko atera imbere ari mu bantu supporting, kandi Landry n'umuntu tuyaga kenshi kabaho ivyo muzobona dupfa turafise ivyiwacu dupfa kandi ntibizohagarara kandi tuzokoma twabipfuwe. Nuno munsi nyene ngaha nuno munsi ndavuga nti ikiganiro tuza gukorana abazogikurikirana bazomenya ibindi byinshi, urumva kuko ivyo dupfa biriho hagati yacu, mugabo ivyo dupfa nibyo muri entertainment, si bya bindi byo gutangura kuvuga ati reka ngende kumuroga, reka ngende kurondera iki aha ciye nturire oya si uko risi kubimeze. Rero jewe no mushimira cyane, ariko kandi sinokwibagira gushimira uriya mugabo yicaye hari ni Bali yinyegeje mu maso, ngira ngo abantu benshi ntibamuzi mu maso, ariko abandi baramuzi kuko je narabonye video ariko aravuga ati ngwakesa aragahumika ngwakesa nguriya anye ngo twaravugana ama audio ngo tugasanga ngo ibiri inbox yacu ngo we arabifise byose. Nibaza yuko mu bintu biri ngaha anye ibiriko ibi mubona ngaha harimo imitwe myinshi cyane ya Bali kuko je ndabazi vraiment ndabazi. Reka ngene mvuga zakakano sinogena ntakavuze haje nimuze mubone Landry imbere ya kamera, nibaze ngo Landry niwe muhinga, haje umuhinga wa mbere n'uje yicaye haje muri Hitop TV. Urumva Landry nawe afise creation ziwiwe, urumva bose barafitanye, umwe atahari uwundi ntiyokora. Rero nukoreka je ndabashimire, nongere mvuge ni mubandanye mutera imbere, mubandanye mutera imbere kuko byinshi biriho. Hama nongera mvuga ama media muri ngaha kaga partiki wanje muzo mugashire ko konyene ntimuze mwifatanye byose. Murakoze cyane. Amashi mumera amashi menshi. Murakoze cyane uko biri kose twe muri Hitop TV ni brand nini kandi Hitop TV irimo ibintu byinshi. Reka ngire ko kandi ndabagore gose ndazi neza ko twatevye. Ndifuza ko If Bali ashobora gushika ngaha muri kino kibanza, ashobora kugira cyashikirije kubera ko sinotwogaruka kuri ex boss wanje AKES DON ndamwubaha kandi dushobora kumuhangara ngo ndamwubahuke uko biri kose ni yubaho. Murakoze. If Bali karibu. Uno bro wanje ni vyose tukuri jewe. Nkuko babivuze yuko Landry ari jewe ni Landry, nibaza ko ivyo yavuze mu vyo yashikirije byinshi twari twavyicariye turabitegura uko amajambo yagiye arakurikirana. Ivyo yavuze nibaza ko noba ndiko ndasubiramo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nongera ndabivuga imbere y'isinzi ry'abantu, imbere ama medias yose muri ari ngaha yuko If Bali ndamukunda cyane, ari maraso yiwanje kubera ko twavanye
from zero to hero twavanye kure akesi byinshi arabizi iyo ico baramariye nkuko akesi yagira avuga vyinshi Yesu no bigaruka ko cyane ariko Bari mu bantu ba mbere nshira imbere kubera ko vision ziwanje na vision ziwe zirasa twese ari ikintu twifuza kuzogerako kandi vyinshi turiko turabigerako gushikuma tugeze kuri 80%. Nivyo abantu badatahura gusa hama ndazi hari ibibazo vyinshi rero muko muri ibaza kugira ndanze kubamanya ko kubaza ndagenda bamenyesha kwanza ukungene rero bino bintu twabironse ndazi benshi baguma bibaza Landry Promoter nkuko mwamwe bivuga afise mu diaspora wandi televiziyo ibiki ndazi kama jambo ari menshi ariko mukibagira yuko abarundi dushoboye nico kintu namanda babwira mwamwiminimiza abarundi baza kwiminimiza mubonya televiziyo kanaka ivyutse ni mu diaspora Starboy aruka ku creative yiwe Star TV vuba cyane asigaye aronka amadika aronka ama 5k muzova muvuga niyamara gutera imbere muzova ngo bana ijya ngo ni mu diaspora habahende kandi ari katera imbere mumubona Minushi Magic Channel yatanguye tuyibona Minushi yatanguye mumubona ariko ahuzi mubona je dukorana jugumira byanga gafata mikro uro munsi nguwe umwigema araseruka muri indasi bakavuga ati ugiye yitwa Minushi ni kintu kiryoshe cyane twakuza twumva ba squad professional ba CK muri za Abuja yitwa nibo bafise ico nibo twa dufise ico giye ariko no munsi turafise ba imbecile cameraman Bari turafise ba Juma Jux tufise ba cameraman benshi ba Da Silva sivyo rero nagomba kwanza rero gutanga umuco kwanza kunyere bino bintu byabonetse nongera nshimira abagenzi twakuranye bambaye agufi mu vyiyumviro ndetse bakanampanura bino bintu mubona nkuko muzi yuko vyama bivugwa Landry Promoter na chafise ndakenye nivyo na AKES DON rafapasi yaravuze yuko impunzu twambara twazitijije ni ikoti nambaye umustiliste K-Mars niwe yayinzani ntabwo ari gwanje stiliste K-Mars uri he ingo K-Mars stylist uri mu bantu banyambika kandi iyo ndose amafaranga nkayaguha kandi neza harabonetse ibintu bivuga yuko Landry Promoter ivyo yambara bimeze ukuntu ariko nziko bigarukako ariko ushaka unsigurire ubasigurire impamvu yatumye Landry Promoter mwambika ikoti no munsi novuga ni kubera urabimerita kandi vyaba ngombwa ko ndabikora kabisa kandi nabikoze n'umutima mwiza Neo mu stylist yambika aba star nabandi benshi bashaka gukora ama video n'ibindi byinshi bashokigara K-Mars akabibafasha kandi K-Mars amaze kuma gift nyinshi z'impuzu n'ibindi byinshi turacayibona merci beaucoup bro kandi tuzobona dukora na Hit Top TV neza avuga ko dutiza nabo bandanye bavuga murakoze yego hame ikindi naco nagomba kubandanya mvuga bino bintu rero mubona ngaha harimo amashira hamwe ane muhore ko kino kintu kirakaze ko kino kintu nazi neza ko muciyumvira cyane twe n'amafaranga dufise nta buryo dufise bwo gukora bino bintu mubona ngaha n'amafaranga dufise yo gupanga inonzo n'amafaranga dufise yo kugira ariko dufise tana AKES arafise ikintu yubatse muri bano bahungu Bari na Landry Promoter arafise ibintu atwubatsemo bituma mudukunda bituma n'abandi badukunda ubwo bwenge rero twahawe n'Imana agacerere ubwo bwenge twahawe n'Imana twaragiye hamwe turicara turabukoresha tububyaza umusaruro n'amazina dufise muri industry hari abantu benshi badufashije hariho uwitwa Brian Smith rero ari mu bantu badufashije cyane ari mu bantu badufashije kubijanye na kamera ari mu bantu badufashije kubijanye na design n'ibindi byinshi hariho n'irindi shira hamwe ishira hamwe rikomeye cyane gose risanzwe rikora ibijanye n'amazi mu Burundi ava mu kuzimu amazi ava mu kuzimu akaduza iryo shira hamwe twaragiye turibwira umugambi dufise tumaze kuribwira umugambi dufise ndavuga ati Landry Promoter ndi jewe nka Landry Promoter ico mfise agahogo kandi naragira ibakwe ndagira abantu bankunda muri ivyo rero mushobora kumvyaza umusaruro nanje nkabavyaza umusaruro tubigire gute cha twemeranya yuko tugiye kuza turapresenta ibiganiro bibiri mu ndwi ubundi buryo buba burabonetse irindi shira hamwe naryo risanzwe rijejwe gutanga makuru ndi buvuge communication biciye ku ma carte sim ndabivuga sinzi ngene bivuga ku guhanahana makuru cyangwa itumatumana y'amakuru twaragegereye turaribwira ati Landry Promoter na Bari turafise talent
ariko turifuza gushigirwa ariko ntacyo dufise. Baratubwira ati mukeneye iki? Baratubwira ati dukeneye, turababwira ati dukeneye iki? Dukeneye amafaranga kugira dushore kwiyungunganya uku baratubwira ati oya na mafaranga dushobora kubaha ahubwo dushobora kubakorera ikintu gishobora kubafasha. Nabo baraheza bashiramo uburyo. Hari n'umwe mu baririmbyi kazi dufise nga muri industry ya 257 yatwegera atubwira ati LANDRY PROMOTER ngejeje kuraba urafise tara ariko rigazuba wirigwa ku imisi yose kuya kuri zia sago uno mwanya waravuye kwa AKES uza gutangura ivyo ariko nta kintu kirahinduka kuri wewe. Arambye ati abana karabana kadabwira ati sio mimi ndakenye sina kitu niko fo. Mfise charge nyinshi, mfise ibintu byinshi, mfise ibintu byinshi bitwara uburyo nkabona na kipato ni kidogo. Donc ayo niza nkabona ni make. Ati ntacyo mfise. Arambira ati ukeneye iki? Ndapanga projet ndayimuha. Nawe yishikiriza abandi. Ubu nubugira gatatu. Ugira kandi nishiramwe rishasha rigomba kuza ngaha ririmo abantu bashobora kuvugira ngaha kuri kamera rijejwe ibintu by'ubutare by'ubutare n'agataka. Iryo shira hamwe twaragegereye bavuga igifaransa ndavyibuka nanje nabona kumenga sinoronka ico nshaka cyane nihuse ndaheza ndarondera bamfasha kugira bikunde neza ariko twaragerageje kuvugana nabo bereza birakunda. Ino screen mubona ngaha ino television nkuko je mumbona hasi maga hejuru if bari mubona hasi maga hejuru twicariye amatara. Iga screen mubona nta kindi kintu ziracako nkuko mubibona hajya abantu mutarani gwajya ingena ariko nibikogwa vyayo mashira hamwe nivyo bizo biraca kuri screen. Menyesha n'ayandi mashira hamwe yifuza kwifatikanya na Hitop TV turafise screen television dushaka kubafasha kuza turacishako ibikogwa vyabo. Turafasha turacishako ibikogwa vyabo ngaho kuri no television mubona kugira tuandanye twamamaza ibikogwa vyabo. Ikindi kandi twemeye nuko hano dukorera tuzohindura tugashira imisego amaore ngaha kugira azozara dufasha kwamamaza ibikorwa byabo bantu bivaye n'ivyo twabasezeranije. Igihe dushigwa n'ikibazo nkuko mwavyumvise mbere ubutungane bwere bwatanga gukora ko bibaza yuko turabayesko. Nagomba rero kubahumuriza ibintu byose bimeze neza ndetse akazi guhera uno munsi karatangura mu mamashi. Moya kumbanira kosa hela upate akili kandi kosa hela upate watu uronka abantu ire cyane gose kandi nzokoma ndabo mbere kandi nabapfukamire ndakunda gushima cyane. Nguyu wa muhungu wa wundi bavuga menshi katahazogera nguyu uraba kamera nka 10 zgo zimurabisha ko ibikoresho byahawe kandi akoze ikintu gikomeye muri industry. Akone ikintu gikomeye inyuma y'amajambo menshi yagiye aravugwa nagiye ndihanganira ariko no munsi muramfashe neza murampinduriye CV y'uwanje nikintu nazopfa nibagiye mu buzima nibagiye mu buzima bw'iwanje. Igihe television mubona hagengera yo bari n'ijyambere nenda nayikozeko ariko urabona igiye kuba parike iwanje nje nzo ndayaza canke nkayizime nzo nayicisha ibyo shaka. Ino mitaka mubona ngaha if bari kwironka byo bayi kibazo Brand Smith rabidufashije ja bless my brother kandi nitwigera tunanigo. Rero nshimira kandi namubwe mwese media zamfashije gushikira icyumviro cy'wanje. Imana ibahezagire cyane gose kandi bongerereza imigisha nandi mashira mwifuza ko n'umutanirwa. I'm the big brand. Nimwakorana nanje nimuzigera muhomba nitwigera tunanirwa murakoze. Mumbona ngaha sozora gufata bajaji mfise imodoka yiwanje. Mwana mashi muri anyime no. Jewe na If Bali. Yes. Kweli. Abotari wao. Na bali nyene chewe batatu yoni kutakufa. Ego iyo modoka turaza kwibereka n'ibya nimwabikenera turaza kwibereka iri ngaha nyene irahari imodoka irahari ya Hitop TV izodufasha mu bikorwa vyacu nitwaronka turonsa abadutiza urumva ko turi abantu b'abantu. Ego iyo modoka rero irahari kandi igiye tugiye gutanga guza turayikoresha muri Hitop TV
ndetse n'abandi tugiye gufashanya ibikorwa harimo umusaza muramubona ndazi muramuzi Gucci Alvin Gucci yahoze mu kinyamakuru narinze kuvuga izina ngaha turafise n'undi mwigeme mwiza cyane mugiye bitangura kubona ngaha ego nimba bitaza kubagora muze kunyemerera ndabibereke ariko nibitabagora ariko mwabona bibagoye tuze kuvyihoza rero byose tubikesha Imana ndetse tubikesha n'ishira hamwe ndeka ndabivuge n'ishira hamwe ishiramwe rijejwe gutanga amatike y'indege bisanzwe ari nakoresha na bamwe baririmbyi ngaha mu Burundi ntashoboye kuvugira ngaha kubera ko bitaratungana neza bakaba baradufashije kugira iyo modoka ishobore kuboneka kugira ishobore kuboneka barabidufashijemo tukaba turindiye tudiringe bien hama n'ibindi bizoza biruta imodoka kubera iki ego hama rero nagomba kubashimira mwese mwashoboye gushangana muri kino kibanza murakoze cyane